umurimyi n'umufundi w'indimo. Habaye umurimyi ku mutumba w'intara ya Cankuzo, yari umurimyi akunda kurima cane ndetse akaba afise n'indimo nyinshi. Hakaba n'umufundi w'indimo nawe yakunda kugenderera cane abarimyi abaha impanuro n'inyigisho zijanye n'uburimyi. Umunsi umwe wa murimyi afata isuka mu gatondo ka kare aja kurima. Ashitseyo asanga umufundi w'indimo ariko yitegereza imirima yiwe. Haheze akanya umurimyi aramubaza ati: "Mubona gute imirima yanje gabanya kubahwa?" Umufundi nawe ati: "Ni myiza, ariko imirima yawe ntiteye ku mikobeko. Inkukurije yoherera mu ruzi yose, kandi ntiwasize umwanya uhagije hagati y'igiterwa n'ikindi. Biregeranye cane. Nico gituma nibaza ko umwimbu wawe atari mwinshi cane." Umurimyi aramusubiza ati: "Yo, nyakubahwa, aha muravye umwimbu ndahakura ni mwinshi cane. Ndagaburira umuryango, uwundi nkawushora nkaronka amahera." Umufundi w'indimo niko kumubaza yuko yoba akurikirana inyigisho zijanye no kurima kijambere. Umurimyi aramwishura ko kurima ahubwo ari uyo vyigisha abandi bivanye n'igihe abimazemwo n'inyungu abironkeramwo. Umufundi w'indimo aramuhanura ko yoza aritabira izo nyigisho, ariko umurimyi aramuhakanira. Haheze iminsi hagwa imvura nyinshi cane kuri uwo mutumba. Ibiterwa biratwagwa, harimo n'ivya wa murimyi. Amaze kubibona arababara cane, yibuka impanuro wa mufundi w'indimo yamubwira, yicuza igituma atazikurikije. Abarundi barayamaze bati: "Umutwe w'umwe wifasha gusara, ntiwifasha gusaba."